twashaka tubashikirize amanota yafatiweko muri ca kibazo ca leta concours national kugira tumenye amanota dufatirako muri concours national. Turaba ibibanza dufise mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro, tukaraba kandi ibibanza biri mu mashure y'uburaro no mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura, uburyo bwo gufungurira abanyeshure baba mu ndaro, ibibanza biri mu mashure ya komine twita lycée communaux, hamwe n'abanyeshure babwirizwa kwiga muri buri kirasi kimwe kimwe cose, ivyo twita effectif par classe. Abanyeshure bakoze concours muri uyu mwaka bangana 83,326. Muri abo abangana 28,316 barose amanota ashika canke arenga 50%, ni ukuvuga ibice 34%. Dufatiye kuri ivyo twavuze turabirako, dusanga abanyeshure bafise uburenganzira bwo kwiga mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro, haba mu mashure ya leta canke ayabigenga, baba bafise n'imiburiburi amanota 78 ku majana abiri, ni kuvuga 37%. Duca dusanga abanyeshure bakoze concours bamenye ku bice 83%, ni kuvuga abanyeshure 23 kuri buri mutumba canke buri quartier mu gihugu cacu. Mu gihugu cose abayobewe bangana n'ibihumbi 14,171, ni kuvuga abanyeshure 5 kuri buri mutumba canke buri quartier. Abo bayobewe barafise uburenganzira bwo gusubira mu mwaka canke bakaja kwiyandikisha mu mashure yigisha imyuga amwe twita centre d'enseignement des métiers. Abazokwiga mu mashure ya leta afise uburaro canke ayo mu gisagara ca Bujumbura babwiza kuba baronse n'imiburiburi amanota 106 ku majana abiri, ni kuvuga 53%. Ariko mu mashure ya leta yigisha ivy'ubuvuzi, umunyeshure abwiza kuba yaronse n'imiburiburi amanota 120 ku majana abiri, ni kuvuga 60%, mu gihe mu yabikorera utwabo abwiza kuba yaronse n'imiburiburi amanota 102 ku majana abiri, ni kuvuga 51%. Bwa mbere ni kumenyesha ingene ubushikiranganji butegekanya gushira mu mwaka w'indwi wo mu mashure ya leta abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu. Ubwa kabiri kumenyesha amanota aho uburenganzira abanyeshure bakoze ikibazo ca leta concours national kuja mu gice ca nyuma c'inyuma y'ishure shingiro. Ubwa mbere dutangure ku kijanye no gushira abanyeshure mu mwaka w'indwi mu mashure ya leta. Mu ntumbero yo guteza imbere amashure y'uburaro kugira tugarukire akanovera, ubushikiranganji bwarafashe ingingo yuko kuva mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2026 ushira uw'ibihumbi 2027 abanyeshure bo mu mwaka w'indwi baronse amanota meza kurusha abandi mu mwaka wa gatandatu ko bazorungikwa mu mashure ya leta kandi bakiga baba mu ndaro bafashwe mu mugongo na leta. Twamenyesha ko hari haciye imyaka itari mike leta idasahiriza kubafungurira kuva mu mwaka w'indwi kugeza mu w'icenda, ariko abava mu miryango yifise bariha amahera menshi bagaca baba mu ndaro. Ivyo vyatuma umwana ava mu muryango ufise amikoro make adashobora kuronka amahirwe yo kwiga aba mu ndaro kuva mu mwaka w'indwi kugeza mu mwaka w'icenda. Rero kuva muri uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2026 ushira 2027 leta izoshira mu buraro abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu ariko barose amanota meza muri ca kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero. Abarose amanota meza cane bazokwiga mu mashure y'akarorero hakurikijwe ibitigiri bihabwa buri ntara na buri komine. Ariko twashaka tumenyeshe yuko
utashikanye amanota 70% muri ico kibazo adafise uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero. Ariko kandi kugira amanota 70% ntibitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero mu gihe mu ntara canke muri komine umunyeshure yigamwo atabaye mu bambere, dufatiye ku bitigiri bihabwa iyo ntara canke bihabwa iyo komine. Komenyesha kandi ko abanyeshure bamenye mu mwaka wa gatandatu ariko batakoze ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure y'akarorero canke abagikoze bakaronka amanota make, barafise uburenganzira bwo kwiga mu mwaka w'indwi mu mashure ya commune twita lycée communaux canke mu mashure shingiro asanzwe atunganya inyigisho zo mu mwaka w'indwi. Mu majambo make, ikibazo ca leta gitanga uburenganzira kwiga mu mashure y'akarorero cakozwe n'abanyeshure 16,625, muri bo harimwo abigeme 9,546 hamwe n'abahungu 7,079. Abazoja mu mwaka w'indwi w'amashure y'akarorero bangana n'240, mu gihe abazoshirwa mu mashure ya leta afise uburaro be nayo mu gisagara ca Bujumbura bangana 4,847. Amanota yafatiweko kugira umunyeshure aje muri ayo mashure y'uburaro canke ayo mu gisagara ca Bujumbura ni 42%. Kubera ya politike ya leta yo kwigisha abana ku buntu, abo banyeshure barungitswe muri ayo mashure duhejeje kuvuga ntibazoriha amafaranga y'ishure, ariko bazoriha amafaranga ajanye n'uburaro hamwe no gufungura ku bazoba baba mu ndaro. Muri ya ntumbero yo gufasha abana b'abatwa ngo bashobore kwiga amashure nk'abandi, umutwe afise 78/200, ni kuvuga 37%, arafise uburenganzira bwo kwiga mu mashure ya leta y'uburaro canke mu gisagara ca Bujumbura, eka mbere no mu mashure yigisha ivy'ubuvuzi twita école paramédicale. Abazokwiga mu mashure yigisha imyuga twita centre de formation professionnelle babwiza kuba batoye concours national. Ishure mwene iyo shasha ifise uburaro yitwa CFP Bisinde izokugururwa muri uyu mwaka tugiye gutangura, kandi izokwakira abanyeshure mu buraro. Iyo shure iri hariya muri komine ya Nyabitsinda mu ntara ya Buhumuza, mu ntara ya kera ya Ruyigi. Abazorangiza ngaho ekabe no mu yandi mashure mwenayo bazoba bafise uburenganzira bwo kwiga kaminuza mu bigo vyigisha imyuga nka kiriya kigo Cirusi, eka mbere no mu yandi makaminuza yigisha imyuga. Abazoba bashaka kwiga muri mwenayo mashure ariko adafise uburaro bazoca baja kwiyandikisha kwishure bonyene bipfuza. Abazoshirwa mu mashure y'akarorero bahejeje umwaka w'icenda kandi batoye concours national, hazorabwa abafise amanota menshi kurusha abandi kandi bazi imbere mu ntara basanzwe bigamwo. Muri rusangi intara zagiye zirarushanywa uku gukurikira. Intara ya mbere ni intara ya Buhumuza, yamenyesheje abanyeshuri ku bice 91%, ikaba ifise amanota 49.6%. Intara igira kabiri ni intara ya Butanyerera, yamenyesheje ku bice 88%, ikaba ifise amanota twita moyenne 47.5%. Intara ya gatatu ni intara ya Burunga, yamenyesheje ku bice 85%, ikaba ifise amanota moyenne 46.9%. Intara ya kane ni intara ya Gitega, yamenyesheje ku bice 85%, ikaba ifise amanota 46.7%. Intara ya gatanu ni intara ya Bujumbura, yamenyesheje ku bice 77%, ikaba ifise amanota 48.7%. Muca mumva yuko muri rusangi abanyeshuri bamenye ku bice 83%, hanyuma bakaba
muri rusangi umwimbu ungana n'ibice 45 n'amanota 46 n'uduce 4 kwijana. Turavye ingene amakomine yagiye ararushanya cyane cyane turavye amakomine 10 ya mbere. Ikomine ya mbere ni komine ya Karusi yo mu ntara ya Gitega yamenyesheje ku bice 99 kwijana, ikaba ifise amanota 58 n'inusu kwijana. Iya kabiri ni komine ya Gisagara yo mu ntara ya Buhumuza yamenyesheje ku bice 96 kwijana, ikaba ifise amanota 53 kwijana. Ikomine ya gatatu ni komine Shombo yo mu ntara ya Gitega yamenyesheje ku bice 98 kwijana, ikaba ifise amanota 58 kwijana. Ikomine ikurikira ni komine ya Gisuru yo mu ntara ya Buhumuza yamenyesheje ku bice 97, ikaba ifise 50 kwijana. Iyindi gira gatandatu ni komine Makamba yamenyesheje ku bice 95 kwijana. Yindwi ni komine Ruyigi yamenyesheje ku bice 94 kwijana yo mu ntara ya Buhumuza. Iy'umunani ni komine Matongo yo mu ntara ya Butanyerera yamenyesheje ku bice 94 kwijana. Iy'icenda ni komine Kiganda yo mu ntara ya Gitega yamenyesheje ku bice 93 kwijana. Iy'icumi ni komine Busoni yo mu ntara ya Butanyerera yamenyesheje ku bice 94 kwijana. Amakomine 10 ya nyuma iya 33 niyo duherako ni komine Gwibaga yo mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ku bice 78 kwijana. Iya 34 ni komine Nyabihanga yo mu ntara ya Gitega yamenyesheje ku bice 78 kwijana. Iya 35 ni komine Cibitoke yo mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ku bice 75 kwijana. Iya 36 ni komine Matana yo mu ntara ya Burunga yamenyesheje ku bice 75 kwijana. Iya 37 ni komine Mugere yo mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ku bice 74 kwijana. Iya 38 ni komine Ntahangwa yo mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ku bice 73 kwijana. Iya 39 ni komine Tangara yo mu ntara ya Butanyerera yamenyesheje ku bice 74 kwijana. Iya 40 ni komine ya Mwaro yo mu ntara ya Gitega yamenyesheje ku bice 71 kwijana. Iya 41 ni komine Bukinanyana yo mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ku bice 71 kwijana. Iya nyuma ya zose ni komine Mugina yo mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ku bice 69 kwijana. Turavye ingene amashure yagiye ararushanywa, amashure 10 ya mbere nayakurikira. Iya mbere ariko imbere yuko ndazivuga nabamenyesha yuko aya mashure 10 yose ya mbere yamenyesheje 100% ariko arushanywa amanota moyenne yagiye araronka. Iyi shuri rero ya mbere ni Ecofo Bubenga yo muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje 100% ifise amanota 86 n'ibice 3 kwijana. Iya kabiri ni Lycée d'Excellence de Rusengo muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza yamenyesheje 100% ifise amanota 80 n'uduce 3 kwijana. Iya gatatu ni Lycée d'Excellence Musenyi yo muri komine Tangara mu ntara ya Butanyerera yamenyesheje 100% ifise amanota 80 n'igice kimwe kwijana. Iya kane ni Lycée d'Excellence Ngagara yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje 100% ifise amanota 79 n'ibice 3 kwijana. Iyikurikira ya gatanu ni Lycée d'Excellence Makamba yo muri komine Makamba mu ntara ya Burunga yamenyesheje 100% ifise amanota 77 n'ibice 8 kwijana. Iya gatandatu ni Lycée d'Excellence Musinzira yo mu ntara ya Gitega yamenyesheje 100% ifise amanota 76 n'ibice 5 kwijana. Iyindwi ni Petit Seminaire Ciya yamenyesheje 100% ifise amanota 78 n'ibice 8 kwijana.
iri muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura. Iy'umunani ni Ecole Saint Joseph de Bujumbura yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100% ifise amanota 73 n'ibice 7%. Iy'icenda ni Lycée du Saint-Esprit yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100% ifise amanota 72 n'ibice 4%. Iy'icumi ni Petit Séminaire de Kanyosha yo muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100% ifise amanota 72. Turavye amashure 10 ya nyuma mu gihugu cose, hatangura Lycée Technique de la Foi muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje ku bice 13%. Hagakurikira Lycée Technique d'Alliance yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, nayo nyene yamenyesheje ku bice 13%, zitandukaniye kuri note moyenne. Iyindi kurikira ni Lycée Technique Saint Basile yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, nayo nyene yamenyesheje ku bice 13%. Hagakurikira Efrazap yo muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje ku bice 13%. Hakurikira Ecofo Mugano yo muri komine Bururi mu ntara ya Burunga, yamenyesheje ku bice 10%. Hagakurikira Ecofo Ruyaga 1 yo muri komine Tangara mu ntara ya Butanyerera, yamenyesheje ku bice 7%. Hagakurikira Lycée Technique Don de Dieu yo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje ku bice 7%. Hagakurikira l'Idéal de l'Horizon yo muri komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura, nayo yamenyesheje ku bice 7%. Hagakurikira Lycée Technique Étoile du Matin yo muri komine Mugere province Bujumbura, yamenyesheje ku bice 3%. Hagakurikira EMB École Moderne de Bujumbura yo muri komine Ntahangwa province Bujumbura, yamenyesheje ku bice 2%. Turavye rero ayo manota, turabona ko muri ayo mashure ya nyuma harimo amashure amaze imyaka aba mu ya nyuma. Dusavye ubugenduzi bw'inyigisho mu bushikiranganje bufadikanije n'ubugenduzi mu ntara no mu makomine kuraba ingorane ayo mashure afise, eka mbere hamwe n'ayandi yarose amanota make, kugira tubafashe gutunganya neza inyigisho. Ivyo rero bizokogwa ku mashure bishoboka, canke ku yandi tuzobona ko bidashoboka, tuzoca tuyabuza kwakira abandi banyeshure canke tuyugare, kuko biragaragara ko atamusaruro ariko arazanira igihugu cacu. Turavye ku rwego rw'abanyeshure, twashaka gushikiriza abanyeshure 15 babaye abambere muri iki kibazo ca leta. Muri abo banyeshure 15, amanota yabo bafise ari hagati ya 96 na 90%. Uwa mbere ni Ndayihereje Hermenegilde yiga kuri Lycée d'Excellence Ngagara, yatoye ikibazo afise amanota 96%. Uwa kabiri ni Ntwari Prince Don Divin yiga kuri Lycée d'Excellence Musenyi, yarose amanota 95%. Uwa gatatu ni Ishimwe Don Lercy yiga kuri Lycée d'Excellence Ngagara, yatoye ikibazo ku manota 98%. Ukurikira uwa kane ni Nzoyisenga Terence wo kuri Lycée d'Excellence de Rusengo, yatoye concours ku manota 91 n'ibice 75%. Uwa gatanu ni Ndikumagenge Christ Anael Gervais wo kuri Lycée SOS, yamenye concours ku manota 71 n'ibice 75%. Ukurikira uwa gatandatu ni Himbaza Holy Gracia wo kuri Lycée du Saint-Esprit, yamenye afise amanota 91 n'ibice 75%. Uwindwi ni Muhire Carly Olivia
wo kuri lycée SOS i Bujumbura yamenye afise amanota 91 n'igice kwijana. Uw'umunani ni Dushime Marie Abigail wo kwishuri Le Pepin i Bujumbura yamenye afise amanota 91 n'ibice 25 kwijana. Uw'icenda ni Hangiro Iricia Carlene wo kuri lycée du Saint-Esprit i Bujumbura nawe nyene yamenye afise amanota 91 n'ibice 25 kwijana. Uw'icumi ni Ndayisaba Elise wo kuri Ecofo Bubenga yamenye afise amanota 91 kwijana. Uw'icumi na rimwe ni Ndikuriyo Olivier wo kuri Ecofo Bubenga yamenye afise amanota 91 kwijana. Uw'icumi na kabiri ni Shimingabire Divin Plaisir wo kuri École Notre-Dame de l'Annonciation i Bujumbura yamenye afise amanota 90 n'ibice 75 kwijana. Uw'icumi na gatatu ni Nihezagirwe Mediatrice wo kuri Ecofo Bubenga i Bubanza yamenye afise amanota 90 n'igice kwijana. Uw'icumi na kane ni Niyibizi Clever wo kuri Ecofo Rugombo ya mbere mu Cibitoke yamenye afise amanota 90 n'ibice 25 kwijana. Uw'icumi na gatanu ni Ishimwe Roy Christ wo kuri Ecofo Monseigneur Skepers de Nyakabiga yamenye afise amanota 90 kwijana. Kugira dutere intege abanyeshuri bitanze muri ya ntumbero yo guteza imbere akanovera, twashaka tumenyeshe ko abanyeshuri 15 ba mbere batazoriha amahera y'ishure eka mbere n'amahera ajanye no gufungura mu gihe bazoba biga mu mashure y'uburaro ya leta. Twashaka dusabe abayobozi b'indero mu ntara ko boza gutora intonde zerekana ibisata n'amashure abanyeshure batoye concours bashizweko, baba abazoja mu mwaka w'indwi canke bazoja mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro kwigenekerezo rya mbere Nyakanga muri uyu mwaka turimo. Dusavye abanyeshure kuzoca babiraba vyihuta kugira bitegurire gutanga umwaka w'ishure w'ibihumbi 2026 ushira ibihumbi 2027 uzotangura kwigenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026. Tubasabe kandi bace bashira mu mashure mu mwaka w'indwi abamenye umwaka wa gatandatu ariko batarose uburenganzira bwo gukora ca kibazo co kuja mu mashure y'akarorero eka mbere n'abagikoze ariko ntibaronka amahirwe yo kuja mu mashure y'akarorero canke mu mashure y'uburaro. Twashaka kumenyesha kandi ko mu gihe vyoshika ugasanga ku mashure afise uburaro canke mu gisagara ca Bujumbura ubushikiranganji bwarungitseyo abanyeshure ariko ibibanza bigasigara, abayobozi b'indero mu ntara barafise uburenganzira bwo gushirayo abandi banyeshure ariko bazokwiga bataba mu ndaro kandi ntibazohirahire ngo barenze abanyeshure 50 mu kirasi. Mu kurangiza twashaka kwifuriza abigisha n'abanyeshure gusozera neza uburuhuko basanzwe barimwo, twongera kandi tubifuriza kumenya no kumenyesha hamwe no kugira umwaka mwiza w'ishure w'ibihumbi 2026 ushira ibihumbi 2027. Murakoze. Tumenyeshe kandi yuko Ecole Internationale y'Igitega yari kwitunganya inyigisho zimwe za maternelle idafise uruhusha. Tumenyeshe kandi yuko Ecole Internationale y'Igitega yariko itunganya inyigisho zo mu gisata cigisha ibijanye n'ubutunzi idafise ivyo twita agrément. Murumva rero yuko Ecole Internationale y'Igitega iri kwirakora idakurikije amategeko. Ikindi tugiye gukurikiranira hafi ni nyubakwa ikoreramwo. Tugiye kumenyesha ababijejwe barabe yuko koko izo nyubakwa
ko ari izayo koko canke ko ari inyubakwa za leta. Reka mbere ncisaba n'uwaserukiye buramatari aca atangura kubikorera ko tuzomenyesha n'ubushikiranganje bujejwe inyubako atangure kuraba ko zijya nyubakwa zijya shure ko ari izishuri koko nuko ari inyubako za leta. Ariko ku nyungu y'ugwaruka rusanzwe rwiga kuri iyo shure twabahaye ico bita derogation kugira ngo bige muri uyu mwaka w'ishure mu kurindira yuko baronka ibipapuro basavye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Bakabona bataronse ubwo rupapuro, iyo shure izoca yugarwa, umwaka w'ishure tugiye gutangura uheze izoca yugarwa burundu. Ikindi kandi twimenyesha nuko nubwo izoronka ubwo rupapuro rwo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ibwirizwa gucisaba mu bushikiranganje bw'indero uruhusha rwo kugurura iyindi shure ifise izina ritandukanye n'iryo rya École Internationale, kuko iryo shure rya École Internationale ryari ryashinzwe n'abandi atari abo bariko bararitunganya ubu. Ku mategeko rero mu bushikiranganje ishure ntigurwa kandi ishure ntihanahanwa, ishure itunganywa n'uwayishinze wenyene. Arico gituma duca duhamagarira abajejwe iyo shure nibabona barose impapuro zikwiye zisabwa n'amategeko bazoca basaba mu bushikiranganje gutunganya ishure ifise izina ritandukanye n'igiyo shure École Internationale risanzwe rikoresha ubu. Murakoze.